Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri numbonesha kure yacu no yanyu Muhuza TV. Uyu numwanya tugiye ko bageza kamakuru biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi aho tuzagugaruka nini kuvyara ibibaye mu mugambwe CNDD FDD. Na makuru ahanini aza kubarabana na yariko aravugwa mu gisata ca politike kandi nanone akaza kugaruka no kugateka kazi na muntu. Turaza kubabwira kandi kuri umwe mu bantu bakomeye cyane begukira urwego rw'iperereza yaraye akubiswe nawe. Turaza kubigaruka ko ni mu gihe hariho intambara zari zadutse mu mugambwe CNDD FDD inyuma y'amagambo ari mwitangazo ryashizwe habona n'abepiskopi ba Ecclesia Gatolika ahabona ku munsi w'Imana ngo telefone z'urutavanako z'abategetsi amanama ariko arategurwa mu bihangange bikomeye mu mugambwe nyuma y'abepiskopi bashiza habona amafuti y'abategetsi uravye mu bisata nka vyose bigize ubuzima bw'igihugu. N'amajambo abanyagihugu bakiriye neza cyane ndetse kandi ngo abategetsi bo hejuru babuze ico babikora ko kuko Gatolika birazwi ko ifise ijwi rinini ndetse n'ijambo ridapfa gusubizwa inyuma muri politike y'ibihugu yoba ibikenye ibikize ndetse ibihugu vy'ibihangange mw'isi. Ibi rero ngo nivyo vyavyuye kwagirizanya mu bihangange kubera ko amazina yose mubona mu butegetsi yo mu bashikiranganje n'izindi nzego zishirwa ko biciye mu matora y'ibihangange vyose bikorwa hama amazina yabo akarungikirwa inama nshinga amateka na nkenguza amateka nabo bakemezwa gutyo ngo ndetse ari naho hazamo akamwana wa mama umwe agashira ko uwo abona azokoresha neza kandi azomuzanira inyungu muri ico gisata agiye kuzezwa. Ibi vyose turaza kubigaruka tuze no kugaruka kuri izo kuri uko kutumvikana hagati y'ibihangange mu mugambwe CNDD FDD. Ni nako kandi mu yandi makuru nkuko nababwiye ngimbonera kureza ko bisigangage Donatien Ndayishimiye arongoye ikinyamakuru ikiriho ngo vyose rero bikaba vyabaye igihe umushoferi wa Siri Burundi yaratanye abakozi ba Media Box 16 vyose birongowe na Donatien Ndayishimiye hakaba vyose birongowe na Donatien Ndayishimiye. Uyu Donatien Ndayishimiye tubibutse ko ari we arongoye ikinyamakuru ikiriho cegukira urwego rw'iperereza. Amakuru ahejeje kudushikira avuga ko abo bakozi bashitsaho bita aho benshi bita ku matafari muri zone Gihosha bace bahasanga imbonera kure ngo zariko zirakizura mu ijoro zitwaje ibihiri n'insinga zica zirabahagarika. Nibwo rero ngo zacize bakura muri ya modoka barimo zirabakubita zibicaritse hasi zabagiriza ko ngo bari bafise abagwanyi muri ya modoka. Abo bakozi ngo bagerageje gusigura aho bakora ariko vyose biba ivy'ubusa. Niho rero batabaza umukoresha wabo igihangange Donatien Ndayishimiye akorana n'urwego rw'iperereza. Nginyuma y'akanya gato Donatien yahashize n'imodoka yiwe zambonera kure ziti niwe twarondera. Donatien Ndayishimiye yagize ngo abajimbonera kuri impamvu zafasha abakozi biwe zica zitangura kumuhwata ziramuhwata vyabihiri zari zifise niko isoko ryacu ryabitubwiye. Donatien amaze kubona ko bitoroshe ngo yatakambiye izo mbonera kure ko zovugana n'utwara iperereza ku rwego rw'igihugu Major General Major Defonse Abarurema batazira Kikongo ariko zanse zagize ziti twe ntidukorera ku matelefone ngabwo zaciye zishavura zifata telefone ya Donatien ziramenagura. Ngo kugira ngo bave aho hantu Donatien hakuwe n'abantu benshi bahashitse harimo abatware baho vyariko bibera. Nako kandi ngo bukeye yagiye kwivuza gusa bamwe bakibaza koko niba izimbonera kure iri tegeko ryavuye hejuru canke se babikoze n'ubundi muri babikoze nka kumwe bagira urugomo rusanzwe. Aya n'ayandi yose ari imbere ko tubageza ko ibi birabana n'umwuka mubi watanguye kuzamuka mu mugambwe CNDD FDD. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo utojikanwa nayo dushikiriza usangize kandi ano makuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo baje bashikirwa nawe biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi hanze mbezwe igihugu c'u Burundi ndetse no makungu yakure mbaye kaze mwidonido ya no makuru. Hariho rero intambara zadutse mu mugambwe CNDD FDD nyuma y'amajambo ari mu itangazo ryashizwe habona ku w'Imana n'abepiskopi ba Ecclesia Gatolika. Aya ni amajambo abenegihugu bakiriye neza cyane ndetse n'abategetsi bo hejuru ngo babuze ico babikoraho kuko Ecclesia Gatolika ifise ijambo rihambaye cyane mu nzego nka zose zigize igihugu.
yoba mu bihugu bikomeye ndetse n'ibihugu vyoroheje. Aha rero niho Eklezia Gatolika iza ikabikorera neza cyane. Amajambo ashikijwe n'abepiskopi ba Eklezia Gatolika ni amajambo umwenegihugu muto yatatinyuka kuvuga kuko vyomuviramwo gupfungwa canke se kwicwa bivanye n'ivyo aba yavuze, nk'uko bimaze kumenyerwa ko atawujomba umunwa abategetsi bakomeye. Aya majambo rero ibi nk'uko biri mwitanga mu nyigisho y'abepiskopi Gatolika yashikirijwe ku munsi ugira gatatu wa Pasika. Baragarutse ku bintu vyinshi bitandukanye, cyane cyane ku buzima buhanze abene igihugu. Dutangure nko mu gisata c'ubutungane, abepiskopi Gatolika bavuga ko bashikirije ibirabara n'ivyo mu gisata c'ubutungane mu gihe hirya no hino mu gihugu hibonekeza imyidogo y'abantu badasiba kurenganwa, eka mbere ngo n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba adasiba kugaruka kuri ico kibazo c'ubutungane. Ibi vyose rero bikaba biva ku itangwa ry'akazi, aho abaronka akazi bagahabwa hisunzwe umugambwe bavamwo hakuraba ubumenyi bw'umuntu. Abo bepiskopi bakavuga ko ivyo bituma abantu batakaza icizere ku butungane gushika naho batangura kwihanira. Batanguye kandi kwibutsa ko umutekano ari itunga rihambaye ku muntu wese, mu gihe naho habandanya kwibonekeza ubwicanyi mu gihugu. Abepiskopi Gatolika bavuze ko biteye agahinda kubona hirya no hino mu gihugu hibonekeza abantu bicwa bunyamaswa, abandi bakagenda kazima yongo kubera ivyiyumviro vyabo vya politike canke izindi nyungu izo arizo zose. Bakaba baragize bati niyo umuntu yoba afashwe n'inzego zibijejwe bitegerezwa gukorwa hisunzwe amategeko, umuntu agapfungirwa ahantu hazwi kandi hashobora gushikwa nabo mu muryango wiwe. Kukirabana n'ikibazo c'ubukene buhanze abene gihugu co bakigarutse ko rwose. Aha bavuga ko barajwe ishinga no kubona ubutunzi bw'igihugu butifashe neza kuko hibonekeza iduga ry'ibiciro, ifaranga ry'Uburundi riguma ritagaciro, ibura ry'ibitoro n'ibindi vyose vyankenerwa mu buzima bwa misi yose, n'ikibazo c'ubushomeri kiguma ciyongera mu Burundi. Kukirabana n'ubunyonyezi bwibonekeza mu bategetsi b'igihugu, iki naco bakigarutse ko mbere aho abategetsi bakuru bakomeye aribo birwiza ko amasoko ya leta ndetse n'izindi nyungu nyinshi ziba zigenewe abene gihugu zose bakazirwiza mu nda zabo. Kugira ngo turonke amahoro mu mitima yacu abantu bave mu mwiheburo, ngo ni vyiza ko itunga rusange ricungwa neza n'inzego zibijejwe rigakoreshwa ku neza ya bose, abanyongezi bagasubiza ivyo bivye kandi bakamenyekana ko bafashwe bagahanwa. Nako kandi bagarutse ku kindi gikomeye cyane harimwo citwe gusimbataza umwizero mu ntwaro iha ijambo ndetse ikanatunganiriza bose. Aha abepiskopi Gatolika bashikirijwe ko intwari hari no munsi ishingiye ku ntwaro y'umugambwe umwe mu gukumira abandi. Ivyo bikaba bishobora gukwega karambare mu Burundi nk'uko vyashitse muri kahise bitumwe n'intwaro z'ico gihe zarangwa n'agatima ko gukubirana no kwikwegera ko ubutegetsi bwose. Kuri ico abepiskopi Gatolika bagira bati hakenewe ko hatsimbatazwa intwari ha ikibanza imigambwe yose harimwo n'idahuje ivyiyumviro n'uri ku butegetsi, gutyo abarundi bagashobora gushikiriza iryo bafise ku mitima no mumenyesha makuru vyo mu gihugu. Abepiskopi barongeye bati ko leta yashimye kwita leta mvye yose imbataza guta karanga mutima idashoboye kumviriza no gutunganiza bose kugira ntihahave haba bamwe bumva ko bakumiriwe. Ibi vyashikirijwe n'aba bungere ba Eklezia Gatolika mu Burundi ni ibintu n'impanuro benshi bavuze ko zihambaye cyane muri kahise, kandi ngo birazwi neza ko Burundi bwaguye kenshi mu kaga bivuye ku gatima ko gukomirana no kwikegera ko ubutegetsi. N'ubu tugumana ngo umwitwarariko kuko hibonekeza ibimenyetso vy'uko hari abifuza intwaro yo kugarukana kuninganiza ishingiye ku mugambwe umwe. Ngo birakenewe rero ko hotsimbatazwa intwari y'ikibanza imigambwe yose harimwo idahuje ivyumviro n'uri ku butegetsi, gutya abarundi bose bagashobora gushikiriza iryo bafise ku mutima no kumenyesha amakuru vy'igihugu, bagatunganya amanama bakurikije amategeko atakuburagizwa. Nkuko kandi twabigarutseho mu gihe abatari kumwe n'umugambwe uri ku burongozi bw'igihugu bafatwa nk'abansi maze ntibashobore no gushingwa amabanga ngo bakora akazi kandi babifitiye ubumenyi n'ubushobozi, biraheza bikagorana guharanira itunga rusange. Ngo birakenewe rero ko abarundi basubira kuganira ingene intwaro yoha ijambo abo bose. Ni nako kandi hari ibigenda bigaragara cyane mu itangwa ry'akazi mu nzego zitandukanye mu gihugu.
ni kenshi twumva abantu batari bake bidoga mu itangwa ry'akazi hatarabwo bukerebutse ubuhinga n'ubushobozi ariko harabwa cyane umwete wo gukorera umugambwe uri ku butegetsi canke gutanga ibiturire. Ibi bigatumwa irangurwa ry'imirimo umuntu ashinzwe ridafatira ku bumenyi ubukerebutsi n'ubushobozi. Ivyo byose rero bikagira ingaruka mbi ku mwimbu ugasanga igihugu giha agahembo ibinebwe n'abariko baragisahura maze ukurya ibiturire bikagenda vyimonogoza. Kumva ko mu gihugu c'u Burundi hariho abantu bacicwa bunyamaswa canke bakagenda amazima yongo kubera politike n'izindi nyungu izo arizo zose ni ibintu biteye agahinda. Tuboneye akaryo ko gusubiza no guhoza ababuze ababo mu bihe bishize niyo umuntu yabafashwe ngo n'inzego zibijejwe bakagomba nyene kumushikiriza ubutungane nabwo bugafata izindi ngingo ariko hatabayeho ico kwambura ubuzima umunyagihugu muto azira ivyumviro vyiwe. Nimbwe kandi mu yandi makuru agezwe ko muri komine Murwi batatu mu bimba inzahabu bapfuye bagowe ko n'imisozi. Abimba inzahabu barapfuye kuri uyu wa Mungu ku mutumba Gitabo muri komine Murwi wo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu. Amasoko yaho nyene akavuga ko umusozi waguye ko abo bantu bari mu kinogo barondera inzahabu. Mu ntwaro nabo baremeje ivy'iryo sanganya bakagabisha abimba ubutare bidaciye mu mategeko ko bazohanwa. Ibiziga vy'abo bantu batatu vyatuye hafi saa 10 zo ku muhingamo inyuma y'aho abenegihugu batabarije. Iyo nkuru mbi ngo yarakwiragiye vyihuta twese twaragize ubwoba duca tuja kuraba vyari ibiziga bitatu niko amasoko yacu yigana. Ayo masoko atomora ko ivyo biziga bitatu vyakuwe mu kinogo n'abagenzi babo bahise imbere yo guhunga. Bari bafise ubwoba bwo guhagarikwa kuko bakora mu buryo butemewe n'amategeko. Kubw'intwaro yaho nyene iyo sanganya ngo ryatumwe n'umusozi wanyereye bivuye ku mvura nyinshi irikiragwa muri iyi minsi muri ako karere. Nimugebura amatari w'intara ya Cibitoke Kareme Bizoza avuga ko ababajwe no kubona hacibonekeza bimba inzahabu mu buryo bw'ikinywabi akanabagabisha. Hampande kandi yo kubura ibikoresho bikenewe vyo kwimba inzahabu ngo ntibari baranategekanirijwe. Uti ndagabishije abo bimba inzahabu badakurikije amategeko uzofatwa azohanwa bikomeye niko Kareme Bizoza yamenyesheje. Mu ntara ya Cibitoke imwe mu ntara yimbwamwo inzahabu nyinshi mu Burundi amasanganya nkayo yama yabaye mu gihe c'imvura. Ingingo zose zafashwe n'intwaro n'igipolisi mu ntumbero yo guheraheza ibijanye no kwimba ubutare bidaciye mu mategeko muri ako karere ngo nazo ntaco zashitse ko nkuko benshi babivuga. Aya rero niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyinda ko kugira ngo tuzicikanwe nadushikiriza kugira kandi nanone basangiza abagenzi aho baherereye hose kugira ngo baje bashikirwa n'ibigezwe ko. Numuza TV Imana ibahezagire.